Muramutse message nsubiye kuronka ku bintu bijanye na immigration ivuga ngo murakoze cane yari kuri video nakoze kuri Canada aravuga ati aha mfise ikibazo kimwe egome warishe ayo madolari wahejeje kwa applyinga none bishitse nturonke ayo mahirwe y'akazi donke diri isetse baragusubiza utwawe inyishu iri claire ni no. Okay, ni no. Kubera iki ajya amafaranga ya application utanga n'amafaranga aja muri gouvernement nuvuga ya administration yugu processinga dossier yawe. Dossier yawe ikunda ipfa hari umuntu ariko arayikorako nico wayatangiye. Donc ayo ntiwigera yasubizwa anokenka. Ntiwigera yasubizwa. Sinzi umunsi wayasubizwa kuba ari iki erreur ngira bakoze ntagira ukwingana sinzi neza ko ayo mafaranga no ntabwo yasubizwa bikunda ayari non refundable bantu bimana ntazo umuntu azovuga ngo uzoyasubizwa aja muri leta iciyagobelenga iciyajya vyakunda bitakunda aja amafaranga abagiye. Okay, ayandi mafaranga cyane bukabundi umuntu yarike muri South Africa ngo aramuntu akamuntu ngo dossier muri Canada ngo mubwira ngo amafaranga yose ngo vyanse ngo zoca musubiza uwo muntu je novuga 99.9% ko uwo muntu aba ari umubandi ntashobora kuyagusubiza kubera ko nabivuze aho ya leta ntuzokwigira uyasubizwa never ever wayatanze yagiye ntuzoyasubizwa kiretse ko muri de majeur muja kubera kumbe ko bari exception kuri internet mugabo sinumva exception aho usubizwa amafaranga ya application nta numva sinzi numva explica kiretse c'est pas uci upfa wari muri application kumbingira abana bayasaba I don't know ntaba gusubiza ngo nuko dossier yanse gupasa so none uwo muntu ariko gupasa kugufasha iyo application yo gusubiza gute kandi na leta yamusubije ico no kimwe ari mafaranga uciye ku muntu une personne tierce yaba umuntu kujya mu nyambari gordien umuntu w'umu consultant aguca amafaranga ya consultation. Amafaranga ya consultation nayo ntagusubiza kubera iki kubera nawe nyene yakoze niyo vyanse we aba yakoze right. So abafise office yicayemwo ari amafaranga abafise kumbura umu secrétaire ari amafaranga abakena nyene kujya akagenda akaja kuri dossier yawe akagora recherche akageranya impapuro agatelefona hariya akabishya kuri application ibiki vyanse mu nyuma yamaze gukora agomba guheba kuri ico gihe yakoreye nayo nyene novuga ko atayagusubiza kiretse umuntu avuga ati undiha progressivement kugeza kuri dossier uzonde haya tugeze ngaha undiyaha hanyuma bifu bigeze mu nzira uhagarika mugabo pour la plupart des cas bija gupfa dossier yose yamaze gushika indani nta muntu wakubwira ngo uzomahera ko vyakunze kuko umuntu yakubeshe yo usanga yakoreye ubusa ni kujya ku mucamanza iyo utsinzwe urubanza ntacyo ngo usubiza amafaranga yanjye natsinda naburaniye ivyo ntibishoboka wamaze kuyatanga it's over ntubukiyaronka ni nkuko bosize ibintu vyinshi mu musaba mu Burundi yusavye visa no visa zose amfite internationalement usavye visa bayiguha atayiguha ayo mafaranga ntuyarekipera ivyo c'est universel ntabwo ari mu Canada gusa kuko à la fin de la journée ni visa ni permis uri kurasaba iyo utayironse iyo utayironse ntibayagusubiza nako ndaronda ikintu mu Burundi ababizi mu bimbarira ikintu uramutse utanze amafaranga cyakunda kitakunda utayarekipera nibaza ko ivyo bintu biba bihari bitari bikiye mugabo je cyacho kiza na amafaranga ajanye n'imanza nta kuntu iyo watsinzwe utangura kuvuga ngo amafaranga nakoresheje mu manza nimo yansubize ahubwo birabura uwatsinze akaba ari baronka ashobora kuronka ngene arekipera yakoresheje kuwo yatsinze. Okay, ivyo kumba ni mu camanza biri complex bo nako ndimva donc ko hoba hariho ikindi kintu mu Burundi ugisavye utanga amafaranga en avance hanyuma bakiguha batakiguha amafaranga ntibayagusubize mugabo urumva ivyo mu Burundi kibazo nuko ibintu vyinshi usaba ubufite ku burenganza nta kuntu bikwima kizo kuje ivyangombwa dufate karanga muntu za passport ivyo ni droit ikintu uri kurasaba ngo ni kino kintu mugabo no ku université iyo uri kurakira admission harimo frais d'admission utanga ubakuye ikibanza atakiguha amafaranga ntibayagusubiza ni nkuko nyene niyo zabaja ku université privé murabizi umudufaranga dukeyi bagwa gukora dossier yawe application admission fees non refundable donc atekera gusubiza nabo bataka waco kibanza ni muri iyo cadre canke dufate kuri university wize umwaka ugahera cyangwa kwindi shuri umwaka weze ukayobegwa ugira ngo subiza amafaranga yanje ko nayowe ni muri iyo cadre wayowe mugabo wayowe bamaze kukwigisha dantureka kandi kuyobegwa byakuvuye ko
on dirait ko donc wayobe ko utavyumva ico kimumva na Canada bipfuye no kuvuga ntiwaronse ivyangombwa wese kuja muri Canada iryo bikugwa ko ate risques et périls. Ni ikibazo gikomeye cyane ko abarundi bashaka kugira ibintu ari siri ko bipasa canke amafaranga we ntagende mugo amarezuma kwisi ivyo bintu nibike cyane kandi usanga atakamaro fise ibintu biri certaine usanga atakamaro fise ibintu by'akamaro bisaba gufata risque marezuma ko navuze abantu dufite amafaranga make gufata risque nayo urumva n'amafaranga waguranye ibintu nk'ivyo kugira ngo usigaho urishura ideni ry'imyaka 5 kandi ataho wagiye nivyoroshe ni dani risque ou plutôt ni inzitizi kuri déplacement kuri immigration malheureusement ne covid sawa naze ko nsinyishu muri makinaza ko atagusubiza no ntayo bagusubiza en fait ayo je navuze ayo navuze kuri website wanje kuri video yanje navuze ko 1590 umenga cyane 56 sinibuka neza ku muntu akuze n'amajana 270 canke gutyo ku mwana mutoyi aya ni application fees ntiwigera uyarekipera ajya abagiye wagenda utagenda ajya amafaranga ntiwigera yaronka ariko nibaza kandi ukoresha mu consulta kumbure bo muvugana mugabo nakubwira ngo uzagusubiza yose novuga ko bakubeshe kubera iki nawe nyene nta muntu numwe ashobora kugarantiza ko azoguha visa ivyo ntibishoboka na ministre de l'intérieur muri Canada navyo kwemerera hanyuma mu gihe atazi ko garantiza iriho avuga ngo uzagusubiza yo ariko avuga ati hari hantu uzandakorera ubusa kukumva yokora iyo misi yose akora dossier ahemba abakozi n'ibiki na electricité muri office yiwe n'ibiki hanyuma udakunze ngo ndagusubize ntibishoboka voilà nico nashaka kuvuga ko bisiga mugira umunsi mwiza subira bye bye.